nazindukanywe ngaho iwanyu nje koko kubashikiriza buramatari mushasha. Ubu buramatari mushasha ndizeye yuko azoshobora kubarongora neza. Umurongozi nuwa mbere mubangana muri mwebwe abene gihugu, mutegerezwa kumva ko hategerezwa kubamwo urongora abandi. Umurongozi rero urinzuba urongora abandi uburi akarorero, nta utanga icyo adafise. Uri ndongozi rero utegerezwa kumenya uri kutujana hehe. Nk'ubu buramatari mushasha ategerezwa kuraba ati nsanze Kirundo imeze gute, mbega ndayirongora ndayijana hehe. Igihugu gikura umutahe bikorwa by'abene gihugu. Abene gihugu ari binebwe ntibashora, badashoye nta matagisi azobaho. Uno munsi musaba amazi, none mwibaza ko amazi ava hehe? Amahera yo kugura ijya miringoti yo kugira ngo dutunganye neza ku masoko najya ava muri ajya makori, ukabugira fraude ubushaka igihugu kitabaho. Dutegereza gukora hanyuma tugashora tugatanga makori. Ayo makori niyo azokubaka amashure, niyo azokubaka ibitaro, niyo azokubaka amabarabara, niyo azotanga amazi. Iyo rero muguma mucisha mu bintu b'ibidandazwa byanyu, mumenye ko muba muhejeje gushira mu ibohero igihugu cyanyu, kuko nikizopfa kivuye aho kiri. Burya turi ku ngamba zibiri zikomeye, ni urugamba rwo kurwanya akarenganyo n'urugamba rwo kurondera iterambere. Indongozi yose itegereza kuraba ko umwene gihugu wese atunganirijwe. Turwanya akarenganyo, twumviriza abene gihugu tubatunganirize. Buramatari n'icariho cy'umukuru w'igihugu, nimuze murindire ngo umukuru w'igihugu niwe mutegereza kuronka. Indongozi y'ukuri ni indongozi ibona icyo yakoze ku munsi. Mbega uno munsi namariki abene gihugu, mbega nabahaye akarorero. Nitwaturiho tuvuga ibikorwa. Ndashimira cyane umushikiranganje w'intwaro yo hagati yabwiye indongozi arongoye ati dutange akarorero aho dukorera, tworore inkwavu twerekane yuko bishoboka, kuko hari abazi ko bidashoboka. Mugabo dutaza akarorero, umwe wese avuga ati ntange akarorero, ejo muzobona ikizovamwo. None bo naraye nzanye n'umuhinga mpuzamakungu azi ubworozi bw'inkwavu icyo ari cyo, ubu ariko arigisha abambere bazosigara barigisha abandi. Ubu rero niyaheza kwigisha niho tuzomenya icyo ari cyo, kuko yari atubwiye yuko uwo mugambi tuwugiye ko mu myaka mikeya ata murundi n'umwe yoba adafise amahera muhiriwe. Rero dushaka uko tuzorukwiza mu gihugu cyose, ntihagire umuryango n'umwe usigara udafise. Hanyuma duce tutangura gukora n'amayizine rero yo guriya transformation, kuko urumva bisaba ko tuzofungura mu gatwogere dushore bigende neza. Rero mwewe muri ko muriga mwiga avec beaucoup de courage, kuko ni mwebwe muzabankadre muri uwo mugambi, kuko tuzoca dutabugira amakoperative y'aborozi kugira ngo dushobore kuza turaherekezanya twese. Dushaka yuko duca tuzanira amasushe mashasha ni azotuma twese dushobora gukwirwa mu gihugu cyose, aho uvuga uti noroye kandi nungutse.